Iyo ngurane ihabwa abasirikare bitegurira kuja mu butumwa bwo gufasha kugarukana amahoro mu bihugu vya Centrafrica na Somalia. Amafaranga umusirikare asavye, banki Sekadem iyungukako 20% ku mwaka, amafaranga Sekadem ica yiyishura mu mushahara uwo musirikare aba yagiye muri ubwo butumwa ahabwa. Abasirikare bituye uruganda rwa RPA bari mu bari barungitswe mu gihugu ca Somalia muri ruhenshi 2022 batahuka muri Rusama 2023. Kubera ico gihe bariyo uguhembwa kwagoranye, Sekadem yaremeye irabongera iyindi ngurane bamaze gushika mu Burundi kugira izokwiyishure amafaranga bari baheraniwe muyo bakoreye muri Somalia ashitse ku makonte yabo. Kuva aho muri 2023 amezi abiri batahembwe muri Somalia barinze bakukuruka batayaronse. Banki Sekadem nayo ica yisubiza mu mafaranga bagenda bariziganiriza bagikora bakayahabwa bakukurutse. Abo basirikare basaba gusubizwa ayo bakaswe nk'uko vyakorewe bagenzi babo batarakukuruka bari basavye iyo ngurane. Sekadem izokwirihe ayo baheraniwe ashitse. Turabona yuko hari abakiri ku kazi nabo nyene bari baciye batwara imishahara yabo aho badukatiye twebwe igihe payi mugo ugiye bagutwaye umushahara baragusubiza kurabona amahera ya timisi ataraza. Igitangaza rero nuko natwe babona yuko natutaza guhembwa muga twebwe epargne y'iwacu baswe rusubiza muga kandi bandi urupapuro rusinya ko yuko ari ngorane ya timisi mu bituma bacu batwima kandi natugihaniwe na twebwe. Abo basirikare bari muri batayo ya 65 ya Atimis bakukurutse bagiheraniwe imishahara y'amezi ya Munyonyo na Kigarama umwaka w'2022. Tubajije mu muryango w'ubumwe bwa Afrika usanzwe ari wo ushikiriza ibihugu agahembo k'abasirikare babo bari muri Somalia, baremeje ko baheraniye ibihugu n'u Burundi burimwo. Kuva uwo mwaka wa 2022 badusiguriye ko ariho batanguye guhemba nabi abo basirikare kubera umuryango w'ubumwe bwa Buraya utanga uwo mushahara ariho watanguye kugabanya amafaranga utanga muri ico gikorwa co gufasha kugarukana amahoro muri Somalia. Uburundi gushika ubu buheraniwe amezi 15 harimwo nayo mezi abiri aheraniwe abasirikare biyo batayo ya 65 ya Atimis. Mu bakaswe kuyo biziganirije bahabwa bakukurutse harimwo n'abasirikare b'izindi batayo za Atimis nabo nyene bakukurutse badahembwe ayo bakoreye yose muri Somalia. Uruganda rwa RPA niturashobora kuronka abo muri Sekadem ngo tubabaze icatumye badakurikiza amasezerano baha abasirikare basavye iyo ngurane ngo baze biyishure ayo baheraniwe niyaboneka.